ndabaramukije mwese kandi nongera ndabaha n'ikaze ku badukurikirana ku Ijwi Ryawe TV. Ijwi Ryawe TV ni channel ya YouTube ibashikiriza amakuru yagiye arashikirizwa n'ibinyamakuru, amakuru atohojwe, amakuru atabihuha. Wewe rero utaragira subscribe ndagusabe kugira ngo ugire subscribe kugira ngo inkuru yose uko tugiye turayishirako kugira ngo igende iragushikira ku kanya. Mudukundire rero kugira ngo tubabwire incamake y'amakuru. Mu gihugu c'Uburusiya hari umujenerale yaraye agandaguwe hitanwa n'igitero cazananye muri Ukraine. Uyo mujenerale ninde? Uyo mujenerale yarajejwe iki muri leta yo mu Burusiya? Tuve mu Burusiya tuje mu gihugu ca Ukraine, aho leta ya Ukraine ishima cane ku ntambwe igezeko yo kwigiza umwansi inyuma. Muri Syria naho tubabwira inkuru y'igisirikare kigwanira mu ishamba c'abarobere cafashe umuji wa Damascus, hanyuma perezida w'ico gihugu agaheza agahunga. Kaze mwidonedo. Hama utaragira subscribe na sabone ntutangwa no kugira subscribe na sabone kugira ngo amakuru ko tugiye tuyashirako agenda gushikira. Karirove n'umwe mu basirikare bagize uruhara cane kugira ngo hategurwe intambara y'Uburusiya na Ukraine. Uwo mujenerale akaba ariwe yarajejwe ikigo yihingura ibigwanisho ruhonyanganda. None uwo mujenerale ngo yishwe gute, byagenze gute? Igitero bivugwa ngo ko categuwe na leta ya Ukraine, aho uwo mujenerale iperereza ry'igihugu c'Uburusiya rivuga ko igihe yatashe mu masaha y'umugoroba kandi yatashe kare, hanyuma niko bari bateguye igisasu cari catezwe mw'ikinga ry'umuyagankuba, hanyuma mu masaha y'ijoro ca gisasu baraheza baragituritsa. Leta ya Ukraine yamaze kwiyemerera ivyerekeye ico gitero, kandi na leta y'Uburusiya yamaze kwemera ko ico gitero cabaye kandi ko uwo mujenerale yahavuye yitaba Imana. Perezida Vladimir Putin amaze kumva ivy'ico gitero ca Karirove yaciye ahagarara kw'iradiyo aravuga ati ibikorwa vy'iterabwoba ntibizohava bituma asubira inyuma canke asubiza umugongo inyuma ku vyo yatanguje ku ntambara y'igihugu ca Ukraine, ahubwo agiye gukomeza mpaka ashitse ku ntsinzi. Kandi ayo majambo yavuze arakaye cane kandi ababaye. None ko Perezida Vladimir Putin ko yamaze kurakara kandi Ukraine nayo ikaba yemera yuko yakoze ico gitero, mbega bigiye kugenda gute? Mu makuru tugiye gushishikara tubatohoreza. Ntutangwe no kugira subscribe na sabone kugira ngo inkuru tubashiriyeko kugira ngo ibandanye ibashikira. Perezida wa Ukraine nawe Zelensky aramenyesha yongera avuga ati ibikorwa arabona ko biriko bishimisha kuba perezida wa Amerika hamwe n'uw'Ubwongereza ku bikoresho bamuhaye ko biriko bitanga inyishu ku ntambara ya Ukraine. Murashobora kwibaza muti iyo nyishu nayo ni ibikoresho bamuhaye vyo gutera mu kirere ca kure, kandi ivyo bikorwa biriko vyigiza inyuma umwansi ariko asubira inyuma no mu duce bagiye bafata bariko bagenda basubira inyuma. Perezida Zelensky nawe aravuga ati abwira abasirikare biwe ati ibikorwa ntimutinye kuko umwansi turiko turabona yuko duhaye tumwigiza inyuma kandi intsinzi turabona ko yamose. Muri Syria naho haravugwa umugwi w'abarobere wamaze gufata igisagara Damas, kandi bikavuga yuko umukuru w'igihugu Bashar al-Assad yamaze guhunga, kandi n'igisirikare ca Syria kiremeza neza na neza ko uwo muperezida ko bataramenya neza na neza igihugu yahavuye ahungiramwo. None birahava bigenda gute ko perezida yamaze guhunga igihugu? Mbega igisirikare kiraza kwemeza yuko kibandanya kigwana kandi perezida yamaze guhunga? None birahererahe? Ni mu makuru tugenda dushishikara tubatohoreza. Ntutangwe no kugira subscribe na sabone ku Ijwi Ryawe TV. Perezida Joe Biden nawe wa Amerika aravuga ati
arishimye cyane kubona igihugu ca Syria gifashwe n'uwo muhari urwanira mu ishamba, kuko igihugu ca Syria perezida waho ariwe yarafashwe mu mugongo n'igihugu c'Uburusiya, Irani hamwe n'umugwi urwanya leta ya Israeli ariyo Hezbollah. Mbe none biraza kura ko perezida wa Amerika yamaze gutangaza ayo majambo, mbe biza kugenda gute? Mu makuru tubandanya tubatohoreza. Reka ndabashimire cyane kuba duteze amatwi mwese. Kutaragira sabone ndamusabe kugira ngo agire sabone canke subscribe kugira ngo uko amakuru ashishikara gusohoka ashishikare kugushikako, mugire aho muba mwubahwe.